Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Imanda Sport TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imikino itandukanye yabaye muri iki cyumweru dusoje. Shampiyona hano mu Rwanda yarakomezaga y'umunsi 26 ndetse ku mugabane mu Burayi amakipe agiye atandukanye yakiye imikino ya tribuze ugarukaho. Ariko mu Rwanda remureke twihute turebe imwe mu mikino yabaye na resultats zayo kugira ngo tuze kwihuta no hanze y'u Rwanda dore ko habaye imikino igiye itandukanye. Twihuse hano mu Rwanda rero shampiyona yarakomezaga ku munsi 26 nkuko nayamaze kubivuga. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze ibitego biri kubusa ikipe ya Gasogi, mu gihe ikipe ya AS Kigali yanganje n'ikipe ya Mukura igitego kimwe kuri kimwe, mu gihe Rayon Sport yanganje n'ikipe ya Gicumbi ubusa ku busa, ikipe ya Bugesera itsinda ikipe ya ETC ibitego 3 ku busa, mu gihe ikipe y'Amagaju yatsinze ikipe ya Police ibitego biri ku busa. Ku rundi ruhande ikipe ya AR Mirek yanganje n'ikipe ya Rutsiro ubusa ku busa, ikipe ya Gorilla itsinda ibitego bibiri ikipe ya Musanze, mu gihe ikipe ya APR yatsinze ikipe ya AS Muhanga igitego kimwe ku busa. Yari shampiyona y'umunsi wa 26, ariko kuri uyu munsi wo kwa mbere hari umukino uri buzo kuza ikipe ya Al Hilal ndetse n'ikipe ya Marine no baraza kubakina shampiyona y'umunsi wa 26. Ikipe ya Al Hilal acyari ya mbere, mu gihe ikipe ya APR nayo ikiri ku mwanya wa kabiri. Gutegereza rero resultats ziri buze kuboneka muri uyu mukino kugira ngo haze kuboneka amanota n'ikinyuranyo ari hagati y'ikipe ya Al Hilal ndetse n'ikipe ya APR FC. Twihuse rero ku mugabane w'i Burayi ikipe ya FC Barcelona twinjiye muri La Liga yakinye umukino wayihuje n'ikipe ya Atletico Madrid. Ni Atletico Madrid bagiye gukina imikino itatu wavuga yikurikiranya muri iki cyumweru gishize. Ikipe ya FC Barcelona yakinye ikipe ya Atletico Madrid, umukino warangiye ikipe ya FC Barcelona itsinze ibitego bibiri kuri kimwe ikipe ya Atletico Madrid. Gusa nanone muri iki cyumweru utangiye hakaba hari buzogaruka imikino ya Champions League. Ikipe ya Barcelona none ifite Atletico Madrid. Ikipe ya Barcelona yo itsinze ikipe ya Atletico Madrid iyobora urutonde rwa shampiyona muri La Liga, aho irusha Real Madrid amanota agera kuri 7. Barca ikaba ifite amanota agera kuri 76, mu gihe Real Madrid ifite amanota agera kuri 69. Kundi ruhande rero tuvuye aho ngaho Real Madrid rero yakinye n'ikipe ya Mallorca, Real iza gutakaza uwo mukino aribwo FC Barcelona tsinda ikipe ya Atletico Madrid igahita ishiramo ikinyuranyo cy'amanota 7 yose. Ku rundi ruhande nyuma yuko ikipe twagiye mu Bwongereza, ikipe ya Arsenal nyuma yo gukina n'ikipe ya Manchester City ikayitwara Carabao Cup, ikipe ya Southampton yamanutse mu cyiciro cya kabiri mugabane w'Uburayi iri no ku mwanya wa 7 mu cyiciro cya kabiri, yasezereye ikipe ya Arsenal muri FA Cup. Abantu batangira guteganya ko batanga no kugenda bavuga ko nta gihindutse ikipe ya Sporting bagiye gukina muri Champions League kisubora gusezera iyi Arsenal, mu gihe nanone bitari byemezwa neza ko ikipe ya Arsenal ko ishobora gutwara n'igikombe cya shampiyona, kuko Man City yego harimo amanota atari make y'ikinyuranyo, akanya harimo amanota twavuga ko agera ku 9, ariko nanone ni 9 kuko Man City ifite umukino w'ikirarane. Ariko mu bikombe bine ikipe ya Arsenal ifiteho amahirwe yose kuba yabitwara byarangiye bidakunze, yatakaje Carabao Cup itsinze muri ikipe ya Man City. Aka kanya Southampton irayisezereye mu cyiciro cya kabiri no ku mwanya wa 7 iyisezereye mu gikombe cya FA Cup. Ni Arsenal igikomeje intambara yo gushaka igikombe cya Champions League ndetse n'igikombe cya Premier League. Kuri uyu munsi wa kabiri rero Champions League iraza kugaruka. Ikipe ya Real Madrid nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Mallorca irakira ikipe ya Bayern Munich muri second leg. No kuva hari n'imikino ibanza gusa nanone akabazabaho ya retour. Ku rundi ruhande ariko tusubiye inyuma gato mbere ko twinda muri Champions League, ikipe ya Manchester City yakuyemo Liverpool nanone muri FA Cup nyuma yo kuyitsinda ibitego 4 ku busa. Ni Man City igiye gukina igikombe cya FA Cup muri kimwe cya kabiri, aho izakina n'ikipe navuga ya Leeds United. Leeds United nayo yatsinze ikipe ya West Ham kuri penalty. No kuvuga kimwe cya kabiri cya FA Cup kizakinwa na Chelsea ndetse na Leeds United. Man City ikine n'ikipe ya Southampton yakuyemo ikipe ya Arsenal. Muri aya makipe uko arane izavamo niyo izakina umukino wa final. Amahirwe rero ari ku ikipe ya Man City ko izakuramo iyi Southampton, mu gihe ikipe ya Chelsea nayo yazakuramo iyi Leeds United. So twigarutse muri Champions League nanone
Ikipe ya Real Madrid nayo imaze kwibaba nyuma yo gutakaza umukino wayo muri Champions itsinzwe n'ikipe ya Mallorca ibitego 2-0 irakira Bayern Munich muri Champions League umukino wa mbere wo kwishyura. Ikipe ya Arsenal nayo nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Southampton muri FA Cup irakina n'ikipe ya Sporting, mu gihe Barcelona nyuma yo gutsinda ikipe ya Atletico Madrid muri Champions barongera bahure nanone muri Champions League. Ikipe ya Barca ikina n'ikipe ya Atletico de Madrid, ngiye Paris Saint-Germain izakina n'ikipe ya Liverpool. Ni imikino ikomeye kimwe cya kane cya Champions League ifite byinshi cyane tuzagenda tuganiraho, ariko ibi bintu byose mureke tuzabijyemo ku buryo burambuye ku munsi w'ejo. Gusa icyo ngusaba nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel kanda subscribe tubane buri munsi.